Mbwira byagenze gute se? Nyereka uwo muntu mushaka kubakana. None nogira gute? Wari uzi ko nta kintu ibona kandi gihari. Ndizera umugabo wawe nta kintu yokora mutabivuga. Sakano ko gupimira ko ibintu byihuse man. Yakoze baba afise ukuboko binzemwe mu mutima wanje. Nimushaka ndabafasha iki? Niye service mushaka basi ndabafasha. Yey. Ibanga. Grafere wawe aramaze 2021 ariko nta nuwera azosubira kuza. Umukunzi wawe agiye cyumutanga man. Haya tuzobimenya man. Urategura yisanduko. Gusa banzu. Hayo nzotegura yazibira. Banzu reke ndakubaza. Ubimbwiye muri ugo ruhande. Mika we wabyakira gute? Wo kutiyumvira impamvu umukunzi wata ariko arakora ibintu nkibi akabiguhisha. Bro, we tuza neza. Wihore. Si sawa. Grafere wawe wewe ibyiwe nzobyiga hanyuma. Ariko wa mbere wo kuzwiboza. Nonyene yitwa Mika. Mwana wanyira sha agende ku umubiri wiwe yazimbuye sha. Yakora ibiciro. Urazi turumbikana tubanye neza, sivyo? Urazi niwe wampanuye kugira nanje ibintu ndabivemo. Kandi narakumviye bro. Bro nawe tsindisha apfa. Ndakumvire rero nanje. Tugende gahoro, sawa? Turindire Joachim azove mu Rwanda. Niyashika kumva inkuru y'incamugongo ko bera yabivuyemo ivyo bintu atani byo yonakora. Tuzurabica icakora. Niyakomeza tuzoramenya ico dukora. Ariko mwuno mwanya kiri na hariya we rero ntuzica azokora. Niyo mpamvu ugenda gahoro. Ico gukora umuntu azokimenya amaze kubuza. Bro, nuko mbwiye kandi sanzwe ndakubaha. Reka ndindire. Nzobanze nganire nawe. Kumbure nzomenya ikiriko kirabimutera kuba ukano kubiganira nawe. Kuko ndazi ko Mika dasanzwe ushira ibintu by'amafaranga imbere. Kuko naje ubwanje siyo kirumara mu buzima bwanje. Kandi ndindire gusa nkazokwihenda nkasanga rafise ahantu ahuriye n'ibyo bintu by'amafaranga. Agomba atanga ubuzima abudandaze. Bro, zobo mbona mani. Urabona rira. Kuri beach y'ababoyi. Ndayibona kabisa. Narakoze Bujumbura. Narakoze Bujumbura ikigo cy'amezi nk'indwi. Amaja he. Aha kumusaga nyene impande y'agasho niho nakorera. Ubona usa n'uwagiye Bujumbura, waragiye Bujumbura. Je rumfye natishije. Narakubaba. Acha nijana kwifona. Na Bujumbura wowe. Kitanashika mba meya. Simwe byo kwifitana byo warutoze. Wenda bizi kukunda ko gitantwa gusena cyane. Genda umutaunere ntumbona uko. None ko bitagusa. Sivye nyene ko nirabura nabaye Bujumbura amezi menshi. Je mbana rufise n'ubwanga bwinshi nyene ukuntu nyene sinzi kuko ntukunda kuja no muri sare. Muri sare? Hama gifashe gute none mu kati ko mu rugo ka misi yose. Man umnyibukije ibintu bigoye cyane. Ndagukoze mu gahanga muri make. Ahubwo unkoze mu bwonko. Sinkuko. Pore. Ndababaye cyane. Amore. Ahubwo jewe ahubwo kumpemba amahera. Bampemba inkona ahubwo. None ushaze uvuga ko ujya boss wawe ari Babylon guca man. Ahubwo si Babylon gusa ahubwo. Ni mbwa bujongo imoye. Nuwo kugenda gusa asobeka gusa kubita imisobeko gusa aca mu bandi bagabo bavuga ngo n'umugabo. Nta kigenda ujya n'imbwa ngaho. Oya simbwa. Umuntu aguhemba umushahara. Akaguhemba n'inkoni. Wumva wasara mu boss mwiza. Man nta mu boss ahubwo n'imbwa rujongora ahubwo nta kibindi kimwe ahubwo akwiye. Babylon sana kweli. Urumva muri make ushaze uvuga ko ari patron Babylon. Ahubwo si Babylon ni Babisi Babylon. Boss wawe niko nare ndaki. Cyubu narabatoreye umugambo wowe. Ubu iyo binjiye iyo bageze ku meza iyo nabatekeye ibyo kurya. Ndabishiramwe umunyu n'ipiripiri nyinshi kugira ngo banke ko bajya bose. Kubera nabashenzi kuri jewe. Ye man. Byari sawa ariko hari akantu uba wibagira. Ucisha muri akantu ko kuzigiza. Karashira kundera ababoss ako kantu man. Giye ku murongo. Giye ugakora kweri vraiment muri iyi minsi giye ugatangura. Hamaje ikintu tugomba tuganire ko hagati yanje nawe. Mu rugo hari ikintu c'ikibazo. Ngomba ndakubwire amabanga yo mu rugo aho murakwambye. Hari amabanga. We ikintu wafashe uje kwa patron Babylon umwibikoti.
urumva ni mbukari sasa rero mu rugo mabuja afite ikibazo cyo kutavyara urumva ingorane yawe rero niyo nta yo wibagiye wenda ndabona uzohava ntenguwa bro oya muri serie nibyo tugomba tujemo je ndi serious sana je kubwira hariho urugore rungana na mama ndoyi kamani ndoyi je ntumbaza urumva rero ugo rumeri nigo ruguma ruza rumuhenda mabuja ngo baje ku mupfumu kugira ngo aronke umwana nanje rero ibyo wonye sinovyemera baza ko atoye so akiri umutayeri cyane kwe ndabizi samples we rero ico uzokora ni wera uzoza umubwire burya je neretswe mu rugo rwanyu shaka baraga hibi rebrivele inda multiplication des pauvres contrairement de pour moi ici surtout ici moi je suis Jesus mon Seigneur ayiwe no igitangaza uko nyine ngiye kubikora no kuri kw'Imana iyo niyo mpano yawe rigagenda kubona impano yawe kandi beti uri mu escrow iyo niyo mpano yawe ntukwiye kumubona tumuja kubumufunga kiwani mu muji ngiye kubikora kweri vrai sana bro uzoma amafaranga ngana gutega mine magana yo abiri China amadolari merezi mu mafaranga 5,000 gusa ceza ndawukoreye diri yawe kandi diri yawe ni yagacamutwe diri yawe ni yagacamutwe kubera nicage umva umunyagihugu atanuka arasa mane yakuzanazana ibintu by'uburofa mine turiko turakora amadiri nkayo ntuzurazana ibintu by'uburofa naye ngisenda nuka kweri ngo umupfu ntiyinukiye bro sukunuka gusa ahubwo ni do prise urarenze bahungu cono babara kimwe cyonyene ryamudemu ushobora kuba mwana mukore igafe mwebwe nicunge rero ryamukobwa n'umwana mubi kubera jewe kuntu yaje amadiri ryaba atari abantu nzi ubona ko nacenda barundira tukabonana yaba ntabazi mbana nahejeje kera nicunge rero ujye umwana w'indaya vrema je namugize iki ashaka iki mu buzima bwanje Nangire Mr. Kwe. Ewe. Bazi gico nabonye. Cya mukobwa mwe mwana mukoreye ikintu gikomeye cyane kandi kimubabaza. Gituma yumvira no kubicisha. Kandi mwagikoze muri babiri. Kubera ko ntiyari kuma mission y'abantu babiri. Akaba mu mwese ku ifoto imwe. Akabanyereka muri kumwe. Aba bose shaka ko bava ku isi. Nukuri ndababwiye yuko ujya mukobwa mwe mwana mukoreye ikintu kibi kandi mukimukorera mwese muri babiri. Mwicunge rero ndasubiye ndabagabishije. Ana w'indaya vrema. Uje ako nguje mwokora niki vrema. Ndabakebuye ndasubiyemo kandi mwicunge. Mana hejeje kera. Muranzi wewe. Nicyo gituma nakizwa. Uretse ikintu kimwe no babwira guys. Ibuye ryaserutse niriba ricisha isuka. Yes. Siko. Yeah. Ndabona ni ibintu byinshi biguma bishaka kunsubiza mu kazi. Gize ndababwire nimunyikira akazi. Ijya diri ndayijya, jya noti negezwa kuyikorako kubera yarayemeye. Abwo ari bishoboka twogerageza uko akaguha yandi. Aje oya icyo shaka na yandi shaka kubera ngiye kumwongera ko amafaranga bava bivamwe. Mwebwe shaka yuko muraba hano mwitsimba mwinyegeze kabisa. Hamwe n'imiburi mu kwezi kumwe amafaranga azoba yayamereje namubwiye ati wabonye uko kwezi gweze bataboneka naranabahamvye barapfuye. Sawa amafaranga wuzo yajya nugira ikibazo. Sa amafaranga ushaka yo shaka kuko ndabona urashonje cyane we nugira ikibazo amafaranga twe tuzomenya iyo tuje niba tubanza tugapfama tukazoba turazuka ibyo biturekeye ariko umunsi wo kuzuka kwacu warayuriye ino tuzoduhako kandi uzocumamwo makeyi kugira nanje ndakwereke niyibutsa akakira mari ndamwice mari bro reka nusubire apfe yumva ukuntu bimera Tiko dukwepa ibintu byo kwica nyene dutume tujya amafaranga y'abantu tubahenda ko tuzobicira abandi mugabo tuyaronke mugabo nawe tuvuga ngo kwica mbe hajya idosiye yo kwica umuntu bibaza ko ari imyaka ingaho yibutse ningahe 27 man bro turekane n'ibyo koko nawe ntiyagira asiga amavuta yarakurungitse ngo mbere pare wo mwibatisi muno batisi mu yo mu kuzimu gusa bro uri umuntu w'umugabo
oya ni kawaida umuntu umuzi bagwaye mission ntuzoca umwica ni fo nawe rest in peace uri mu banyamahanga bayumvise bagihema rest in peace eba we wala nyina eba mugabo bisaba mu ncana ahantu mugurira akantu kubera kirazira ko muguma rero nugira ikibazo kije nguru kubera nje kuvuga ukuri nukije nguru ebunure nibwo shaka man muri Aston kandi mbabare na samaye gatoya norogiye umufumo dusanga yimutse shamba barira ndaje ndagushikira ubunyene sivyo kandi ntushavurire Malevinda gaduja gabradegadinda mwami tugushimira kubw'ijambo ryawe mwami tugushimira kubw'ikirere cawe mwami tugushimira mwami ko warajabukije abisirayeli muri ntahangwa mwami tugushimira ko warajabukije ihanga ryawe mu cankuzo aho hose mwami hatari inzira mwami uhashira inzira maze haboneka inzira sharegele vinda gaduja gabravele inda mere brimve inda gaduja mapruvele indege dinda gaduja gabravele inda we nibiki ko ntangiye shelevinda gaduja gabravele inda masomple vele inda genda kuzi Imana yakunyeretse nyereka izina ryawe witwa Monia umugabo wawe ntari hagufi ukaba ufise umugenzi wawe ariko araguhanura ngo uje mu bafumu ubireke none we kuzi byinshi kurusha jewe mwenevyo wabikuye hehe Imana yarabinyeretse yarabimpishuriye nitwa Prophet Masumbuko none Masumbu ko numva uzi ibintu byiwanje kuruta jewe mwenevyo wowe mpanuye ico no guhanura nico Imana imbwiye irambwira Imana ngo ntukagendere mu bupfumu ukagendera mu bupfumu ngo uzokubitwa inkoni y'Imana ico no kubwira nuko wokumviriza imburi y'Imana n'ubu nyene tuvugana warugiye ku mupfumu subira inyuma usenga Imana none Masumbu wowe kumbwira nsubire muhira nkaba nzi neza yuko je ntavyara ndi nguwo nzoteba mvyara kweli uzovyara koko utavyaye umuhungu uzovyara umukobwa oh haleluya urabona ko yarafise umuhungu uriya James bakundana ndavuga ati je mbere nari nzi baranabaye ariko wanazanye n'ibintu by'urukundo oya urukundo gutese ntago azi ko washatse uzi ukuntu yaje yambara yaranabizi mani yarafise numva rero mubwire tutagiye kure icyo bintu izo blague zireke ni ko ufite umugore uwibuke n'ibibazo ufite byose irinde uriya mukobwa ashobora kukugusha bya bindi by'abantu bajya mu mahanga ugasanga bagenda bashurashura ugasubiza iwanyu kabutindi n'ibibazo bifitiye bitararangira jewe rero nta kabutindi nkeneye bro idiri narayihejeje mani acha narayihejeje ko yena irangije ndakwizeye mabo jawe urabazi ko cyambaza ngo none ngo ndakubaze ngo Prophet Masumbuko ngo nzovyara ryari none Pastor Madanganya wese Kelele multiplication de pour de contrement oui monsieur d'abord c'est oublié Pastor Kenshi mbaza ati vyagenze gute kwanza vyagenze gute mbona vyagenze cyo ndamubwira bro wewe ni reka ngende kubaza Imana gatoya ni wewe gusa nzohanda kubwira amakuru kubera nanse uko cansari kawe nyene kugera no munsi nyene aracarindiriye amakuru nace ndamubwira ati ngiye gusoma amakuru yo muri Mose ni azokubwira uzozubana result haleluya haleluya belle fille lile multiplication de compte kabisa foyer de charité je ntabwo bino bintu nabyemera ntabwo bishoboka mutoni ndakwinginze jewe nabivuye ibyo gusohoka basirika ndagura amafaranga ndahano ndavuze 50 ndayaguhe ntabwo bino bintu nabyemera ntabwo nabyemera ugiye he ugiye je nta hamwe no kuguma njyamya hanyene turaguma turyama je ntidusohoka uransohokana cyangwa ntabwo nsohokana jewe mahina ndafise basirika ndayaguhe ugende wigurire ndakubwiye ngo uransohokana nta mafaranga yawe nshaka uransohokana cyangwa ntabwo nsohokana ngo ndagusohore nyene ndakurenza umuryango usohoke urandenza umuryango ngende ibishingwe tugenda aho wanyemereye niyo tutajyayo tugende mu cyumba hasi reka nkwereke hasi nikoza akantu basi ngora agakingirizo rega ayizigiye kinini ahubwo ako kantu hasi ndakwizeye nanjye nyizeye ntabwo nyizeye nanjye sinkwizeye ngagenda ukaza yaje ariko
genda nyine ukazane. Haje. Ihute nyine. Linda, oui, umufite se? meze neza. Ndabona sha warabyibushye wacyana. Mba narabyibushye meze neza mu minsi mba mfite muri ku makeya nyinshi. Duherukana uri maneke none rero kunungana kwizarira. Ubwo wa mana. Mbega ikibuno ufite umbazi. Rero nyine naguhamagaye nshaka kubwira ibyanjye na Joachim. Uramwibuka mutipe twakundanaga kera. Ngusha, utamubye ko rije kose cyangwa byaranze. Sha wambabari, uziko yakoze ubukwe. Afite umugore. Ntabwo byumvikana. Serious. Yakoze ubukwe. Afite umugore. Nubwo yapfuye ariko yashatse undi. None se mbanza umbwira. Yakoze ubukwe muzi yaje kubeka umusore kandi yarashatse. Yagiye mu Burundi aransiga nyine se subyibuka ka gatipe twakundanaga ka James ko nabatendekanaga ari babiri. Shaje ko mukora umusore mwiza mu Rwanda. Kubera umwana mwiza. Nyine naye nisamye nasandaye namusabye imbabazi arabyanga. Nyine ajya no mu Burundi aransiga ageze ahita ashaka umugore. Ariko mbaza amakuru mashyashya. Ngaho se ari mu Rwanda ubu ngubu. Oya si. Serious. Bibaho se. Duhuye ryari rero kumuzabunga fazari kuko ntago nakumva ko mwumva mufite undi mugore reka wihangane. Linda ndakwinginze basi uzabimfashemo kuko ndacyamukunda pe. Mupange meeting ingenze mbahuze kuko ntago mutanabanye nta nubwo isoko ryarema. Reba nk'ejo ubundi nagiye kumureba arangije yanga ko nanamukora na busy yonyine yaranayinyima. Mvugira cyiza ngiye mupange muhure cyangwa se uza konyume contact zenye nzamamaga mbwene shaka tuganira nzahita ngwa mugwa gitumo nge nayo turi kumwe byose nzabijyamo. Linda nagushora kumva uburyo mukunda. Shara umusore mwiza. I know. Shora kumva mbivuga ukagira ngo ni nka comedy ndimo. Yari umusore mwiza. Joachim ndamukunda ibyo yakikoza byose. Icyo bakiza ngiye ndabagiramo mugombe musubirane. Rero ibi narimo aranyikoraho ngo mfite umugore umva aryenje niko yemeze. Ariko sheri tsigirishe nyine wowe wari umumbura. Okay. Naye ndabibona ndacara. Mika ko namusanze ngaha. Kandi nzi ko bari muri vacances. Mika yagiye ejo kuramukanya iwawe sheri. Nyimba ari uko nyene. Okay. Ariko sheri jende n'amakenga. Makenga yiki? Makenga kuri Mika ko yoba yarahinduye ibyo twavuganye. Reka cyo tumwihoza none ubonye yuko umengo ntakiri muri mudu yavyo reka tuvyihoze. Nawe twirengagize ibya Mika. Leyi we yaje yasaze. Gute? Leyi yasaze? Leyi. Yasaze gute? Yaraje ngaha. Ambwira yuko umusheri wiwe yanse bimwe byo kuvyarana nawe. Sheri? Ushitse kuvuga ko Leyi ari we yakubwiye iryo jambo? Sheri we yabimbwiye nasanze no ngaha muhira. Sheri, ikibazo cyo kurondera umwana kuri jewe ni kiri kibazo. Narakitoreye inyishu vyama. Nkabibona. Ngugiye mu Rwanda. Kumbe mu Rwanda yagiye guhurira n'izandaya. Sheri. Twubahane. Yamagerageza yawe nkayabona. Sheri reka twubakane. Sivyo ndagukunda cyane. Reka mbabarira. Yamagerageza yawe ngayo rero. Sheri nyumviriza ndagukunda. Umviriza igituma utuje ko wagiye kugerageza uzi ibyo wakoze niyo mpamvu tuje kurambya tutuze iki Sheri please calm down. Si byiza guhitushikira hejuru ukavugira hejuru no kurutabanje kunyumviriza.
Gashe na Desije. Umutima wanje warahababutse. Okay. Sheri, niko ndakubwiza ukuri. Gushikisa naramaze kubivamo. Nifuza ahubwo ko Imana yonyine arizo dukorera igitangaza. Sheri. Nibyo? Ya, narahindutse. Inzira zose tuko turaronderamo umwana sizo. Reka turindire Imana. Sheri, Imana izoduha umwana. Nitamuduha izovyihorera. Yes. Sheri mviriza. Ndumva ndyohewe. Ariko nanje urazi bijya bintu vyanyorohereza. Nashaka kuvyemera kubera bivuye kuri wowe nyene. Ubu rero nyumviriza. Bivuye ku mutima. Narabivuyemo. Uwo mwana dushaka kurondera mu nzira zitandukanye nk'izo zose. Aho wari ugeze, wari wifuza kugira ngo unezereze. Icyo sabwa cyose ko ugikora kugira ngo ukingire inyungu z'umuryango. Sheri, ariko tuza. Naje ndi mushashe, naje ndi undi muntu utigeze w'imbere ko nubu. Sheri yakwiruhisha, kandi ni nkunda, nta wundi mugabo numva nshaka atayobewe. Sheri naje nuko. Wisha. Wisha. Yego boss. Meze gute wewe? None uyu ni wo mwambaro usigaye ukoresha mu guteka ka? Itaburiya yo mu gikoni. Uraraberewe ga boss. Yewe ndabona ni sawa kabisa. Ariko ivyo umengo bikora abantu b'abamekanikiye wangu nibo bavyamba? B'abamekanikiye. Oya, byo hose birakora itaburiya n'itaburiya boss. None kino nta mubiri urimwo ganani ngo avuvanga n'indi. Oya. Okay. Sawa renda kubona. Boss, mwabaye bashasha. Umutonore. Wagusa ndacari waho ndi nyene. Nizere ko n'umushahara ukiri wawe ndi nyene. Nambe ni navando canja mu barabara canke nigire muri giriteka. None boss. Nta kantu nyene muba mwaradukuriye imahanga. Kantu k'ubwenge nyene yabaze ko tutabanye na. Hagaki. Nta kantu kanje mwibutse nyene agashimwe k'umwaka reka tubanye neza boss nyene. Nzoguha we ntara kimwe no. Genda kwizeye ntara kimwe no kabisa. Mbe muko muhaya kubiki. Umukozi ntubizi ngo namuzaniye iki ngo namuzaniye agaki. Mfashe jana ngwara ndahapi. Mvugwaye. Numva shaka kuja kwa muganga. Rega boss iragusimbane madamu wawe kwa muganga burya ntihatari. Okay, jewe haro gahunda nayifitanye na Ray yarambwiye ko ngomba haveza kundaba. Wegenda kwa muganga ubonye bikomeye urampamagara. Sivyo? Yakwandaze maruja none. Umujanaye. Gasakire wa munoniwe. Rega nyene boss twari kumwandaza nyene bisanzwe nyene. Wahambakaho. Bro, yegurambwiye. Bana akora nakubwiye. Bro, ugiye mu Rwanda, uziko mutonari yari. Aho hantu hazosha. Aho yaciye ntihaca urwango, ndavuga iminsi y'urukundo. Neza wanga. Nikosa rya mbere nakoze nuko namuhamagaye ngo aza ndamutse. Ako bro, none nakubwiye. Ugiye mu Rwanda uze wirinde Mutoni kuko urazi Mutoni ungene yagukunda. Nawe ucurajayo ebana. Ceremera ko mubonana. Cyumukoga namuhamagaye mbona ari bisanzwe. Umve ni wowe wanamwihamagariye. Arambwira ngo warapfakaye. Zapore nyinshi ngo ariko ngo njingizweho. Ndambwira cyane afite mugore. Sinari kugumuko. Cyo nakubwira cyo mu Rwanda nakwicigwa uko mama James twarabonanye. Mama James mwarabonanye. Mwana wo James aracha mu Rwanda man. Oyibera hanze. Mukecuru yarampaye impanuro man. Warambwira yuko ivyo byose nari ndimwe atari vyiza. Yes. Ndaramubwira byose byo kutavyara byose nta nakimwe vraiment namuhishije. Yarampanuye kandi ivyo yampanuye ndiko ndabona nivyo. Kuko vyaciye bihurana n'ijambo wabwiye umugore wanje kugira ngo ambwire. Ako bro nizere ko bitahuguye nabi kuba narabwiye madamu wawe kubyara. Ahubwo narabishimye gose. Kuko vyaciye bihurana n'ibyo mama James yambwiye mu Rwanda impanuro yampaye. Nasanze inyishu ya nyuma ari yo gusenga.
burya Imana urashobora gukora ikintu uzi ngo uciye ahantu horoshe ahubwo aho nyene ikahagumya hamwe wabona ko hagoye mu masengesho akaba ariho yorohereza ibintu. Naravyumviriye ndakurondera ku phone ndakubura mpitamo kuza kubwira madamu wawe. Nari nibajije yuko bizokorwa nabi ndavuga ati muvandimwe niyazanze umusaba imbabazi kwe je ntivyangoye nabi ko mikana no kubimubwira akicara bizi kutakibirimo nawe azovyo yagiye kuko ngo yagiye kuramutsa umuryango madame je nawe ajambwira ngo mika yagiye ngo kuramutsa famille yiwabo. aho ni fresh bro. None madamu wawe nawe ari kadakoma nayo waba ari gute cha madamu cihotse nabaye kandi je no rugo Rwanda ibibazo ni byinshi yazindutse ambwira ngo giye kwa muganga ngo yumva atameze neza. Asanga ari uko shamwa mutari muherukana nyene wumva ko ari inkumbu inkumbu mani iyo zibaye nyinshi zigwaza umuntu nawe ntubizi aho twararanye inkumbu zaheze ni atari bro nigaje nta cyane telefone none wumva mani imitima mani rakwegana ni atari arosheri ego ndi muhira ndi kumwe na Rey inze habaye ndaje ego ndaje rana mahoro ambwiye ngo ninyarukire kwa muganga ngo ntibyoroshe tugende sheri none habaye iki kutari kurambwira sekenze gute turindire muganga none ntuzi cyabaye okay basi ho muganga yakubwiye gute ko ntaye ubwoba kungera umuhamagaye Sharumviriza sindamenya yuko hari ikibazo canke atakibazo kihaza gusa uko nabonye muganga ameze ndabona vyarivyo byose hari ikibazo. My god none dukora iki? Okay yakubwiye ko iyo nyinshi za gutwara umwanya ngana gute? Nta mwanya yambwiye gusa yambwiye yuko aza kumpamagara. Fasoni karibu ngaha. Murakoze. Oya. Muganga numva. Karibu rawo mwese. Murakoze. Mufaso ipimo twapimye twasanze Yibungenze. Muganga ya ndaba neza usanga wihenze. Oya twenda ipimo dufise. Ndi umugabo wiwe. Katonze tubanyisha. Umugore wanje ari bunge. Ipimo ngaha dufise. Amahera ndayafise twosubira mu gipimo. Bipima neza no kuri nta kwihenda nta makosa no kuri bisanzwe bikora. Ipimo nk'iki ni igipimo cizewe neza cyane kuko nta kosa ribamo. Ibanga